umukunzi w'abana. Kazi ukurikirana ikiganiro umukunzi w'abana ushikirizwa n'iradiyo ubutumwa bw'amahoro. Iki kiganiro kidufasha twebwe abana kumenya ijambo ry'Imana, tukamenya ingene tubana neza n'abandi hamwe no kugira indero nziza, abavyeyi nabo bakanezerwa. Ndakunda ikiganiro umukunzi w'abana. Ndakunda ikiganiro umukunzi w'abana. Bana muriko murumviriza radio ubutumwa bw'amahoro muri uyu mugoroba mwiza w'ikiganiro cyanyu, ikiganiro cy'ijambo ry'Imana ku bana, ikiganiro mukunzi w'abana. Mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bana murakomeye, muranezerewe, murashima Imana. Imana ibahezagire. Ndacabipfurije umwaka mwiza n'ubu turacare mu ntango y'umwaka. Mwese ndabipfurije umwaka mwiza, umwaka w'amahoro. Muzogire amahoro mu miryango yanyu, muzogire iterambere mu ijambo ry'Imana, muzogire ubumenyi mu vyigwa. Yesu abahezagire. Bo muri kumwe ni jewe Hazigama Imana Rebeka, ndabategurira iganiro cyanyu, iganiro ry'ijambo ry'Imana ku bana, iganiro mukunzi w'abana, mukagishikirizwa ni radio ubutumwa bw'amahoro. Iganiro cyamagica kuri radio ubutumwa bw'amahoro iminsi yose kuwa gatandatu no kuwa Mungu gihe cy'isaha 11 n'igice. Imana ibahezagire rero bana, mwese mwiyegeranye abakubagana mwicare mutekereje hafi radio zanyu, mwumvize icyo radio ubutumwa bw'amahoro yabateguriye ibintu byiza cyane cyane, muraza guhezagirwa. Imana ibahezagire cyane. No munsi radio ubutumwa bw'amahoro yagendeye abana basengera mu ishengero rya Panekote ry'Ibujumbura mu bwiza bwa Cibitoki cya Bujumbura kwibarabara rya 13. Iradio ubutumwa bw'amahoro ni hiri. Abana bo muri ubwo bwiriza baranezerewe cyane, abahungu n'abakobwa bose niworaba, na kamwemwe gusa barashajije niworaba. Bana bo mu Cibitoki tuza amaboko turamukanye, ndabaramukije mwese mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Abana mu Cibitoki murabumvise amajwi baranezerewe n'ukuri. Bana mu Cibitoki murakomeye, muranezerewe, murashima Imana. Yego cyane, na jewe ndakomeye ndanezerewe kandi ndashima Imana. Bana ndabifurije umwaka mwiza, muzowuronkemwe amahoro n'umugisha w'Imana, mwese n'imiryango yanyu, muzogire iterambere mu ijambo ry'Imana kandi muzogire ubumenyi mu vyigwa kw'ishure. Bena rero no munsi radio ubutumwa bw'amahoro yabagendeye iri hano. Mbega muranezerewe? Yego. Munezerejwe niki? Yagize gute? Yabagendeye none murayakiriye? Yego. Murayinezererewe? Ego murabana beza cyane. Ubu hari abandi bana bariko barabumviriza bavuga ati naje abana ari mu Cibitoki. None mwoshima kuramutsa abandi bana bariko barabumviriza? Yego. Nimo baramutse rero. Amen. Mubifurije iki? Cyane. Imana ibahezagire. Aba bana mu Cibitoki barabaramukije kandi bavuze ngo muri abagenzi babo kandi babaramukije badugije amaboko, namwe nimwakinda mukanyoza abantu mu Cibitoki mudugije amaboko. Yesu abahezagire cyane. None bana mu Cibitoki ko mwavuze ko munezerewe kandi mwavuze ngo radio ubutumwa bw'amahoro yabagendeye, murafite icyo mwateguye kwishikiriza? Yego. Mwateguye kwishikiriza iki? Abana ni benshi kandi basumbanya imyaka, nico gituma bamwe bavuga bakashika imbere abandi bagasigara inyuma, nukungana ntibangana ariko bose mu ncamake baranezerewe. Rero nemugama gutangura gushikiriza iki radio ubutumwa bw'amahoro?
indirimbo kaze mushikiriza indirimbo yanyu bana mwumviriza igana mukunzi w'abana mwumviriza indirimbo abana mu Cibitoke kujya 13 mu icengero rya Pentecote babateguriye kaze Yesu abayezagire muri rimbe. Amena. Nimwikomera amashi menshi cyane murinje neza cyane. Mani bahezagire muri abana beza cyane muratwibukije amajambo akomeye y'Abisirayeli amagogo babone muri Egiputa ariko Imana yarabahevye Imana yarabatabaye baravuyeyo baca mu gihugu cyitwa ngo iki murakoze cyane ubu naho rero mwatubwiye ko mufise n'ijambo ry'Imana mirongo y'ijambo ry'Imana siko mwavuze
Ego kaze rero abagomba gushikiriza mirongo y'ijambo ry'Imana mwana mvizi riganiro mukunzi w'abana wakira amajambo y'Imana ugiye gushikirizwa n'abana basengera mu icengero rya Pantekote ry'Ibujumbura ubwiza bwo mu Cibitoki Bujumbura ya 13 kaze Yesu abahezagire. Yesu nashimwe. Nitwa Ishimwe Hari Joel, nagomba kubashikiriza ijambo ry'Imana sengera ku ishengero rya Pantekote ry'Ibujumbura ku bwiza bwa Cibitoki kuri 13. Cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorino igice c'9 ku murongo wa 15. Imana ishimigwe ingabire yayo nziza itovugwa. Amen. Nitwa Iradukunda na Naomi, nagomba kubabwira ijambo ry'Imana sengera mu shengero rya Pantekote y'Ibujumbura kubwiza bwa Cibitoki kuri 13. Nagomba kubabwira ijambo ry'Imana Zaburi 100 ku murongo wa 2. Musabe uhoraho munezerewe. Amen. Nitwa Iradukunda Adasa, nagomba kubabwira ijambo ry'Imana sengera mu shengero rya Pantekote y'Ibujumbura ububwirizwa bwa Cibitoki kuri 13. Nagomba kubabwira ijambo ry'Imana Imigani igice ca mbere ku murongo w'10. Mwana wanje abanyavyaha ntibakosha ntukemere. Jewe nitwa Gateka Uni Sabrina, nsengera ku ishengero rya Pantekote ry'Ibujumbura ubwiriza bwa Cibitoki. Nagomba kubabwira ijambo ry'Imana Zaburi 119 ku murongo wa 11. Nabitse ijambo rya mu mutima wanje ngo nayo kugucumura. Nitwa Ishimwe Ani Samuel, nkaba nsenga mu ishengero rya Pantekote ubwirizwa bwa Cibitoki kuri 13. nkashaka kubabwira ijambo ry'Imana Zaburi 143 ku murongo wa 10. Unyigishe gukora ivyo ugomba kuko ari we Mana yanje, mpwemu wera wawe mwiza andongore mu nzira irashe. Amen. Je nitwa Muco Dorcas, nkaba nsenga mu isengero rya Pantekote y'Ibujumbura ububwiriza bwa Cibitoki nsengera kuri 13. Bagomba kubabwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca mbere ku murongo wa 21. Aramubwira ati nawe uzumwite Yesu kuko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo. Amen. Nitwa Blessing, ndagomba ndababarire ijambo ry'Imana nsengera takura ubwiriza mu Cibitoki, nkabagomba kubabarira ijambo ry'Imana Imigani igice ca 28 ku murongo wa 13 havuga ngo ufukafuka ibyaha vyiwe ntazoronka umugisha, ariko uvyihana akabiri kazogirirwa ikigongwe. Amen. Amen. Amena. Nimwikomera amashi muri abana beza cyane, Imana ibahezagire cyane. Ngo upfuka biga bitanye je nazogira gute, ariko uvyihana kabire kazoronka iki? Ubugingo budashira. Azoronka umugisha. Upfuka ibyaha byiwe nazogira igoronka imbabazi. Bigomba kuvuga ngo munda yacu muyagire gute? Amen. Yatura ibyaha byiwe. Imana ibahezagire mutubwiye amajambo meza cyane kandi amajambo menshi gose. Tugomba rero duce turirimba indirimbo muri ibi bitabo by'abakuze. Ibi bitabo babyita ngo iki? Kantike ni indirimbo zo mu bakuze. Namwe bwe muri ko murakura muzozirimbamwo kandi n'ubunyene muremere kuziririmbamwo inomero 93. Muvyeyi ndagusabe umpere uyo mwana muri kumwe igitabo c'indirimbo z'abakuze. Ucumwereka n'izo nomero 93 niyo tugiye kuririmba. Gango Yesu ndacibuka umunsi turimbe twese tunezerewe. Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwe mereyego kwari wewe Mana yanje nivyo Yesu yanyo ejivyaha anyigisha kumusenga bitumamo raneze mimbaze Yesu yanyo
jeje kunjungura none nduwa we mukiza ni wewe wa mamagaye numvise ijwi ryawe ryiza mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bitunganywa ndanezerwa mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha nahariye kure mu ngeso mbi z'isi maze ndakugarukako ni wewe mukiza wanje mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha kure mu ngeso mbi z'isi maze ndakugarukako ni wewe mukiza wanje mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha Yesu ashimwe mumimbaze Yesu yangiriye iki yanyogeje ibyaha amaze kubinyoza acanyigisha gute musenga Imana ishimwe cyane bana muzore musenga Yesu muzoba muronse umugisha ukomeye cyane kandi cyanyuma cyavuze ngo nasezeranije Yesu guhora nkora ibyo ugomba nine yifuza gukora ibyo Yesu agomba nta nimwe yifuza kumubabaza twese turifuza gukora ibyo Yesu agomba. Yesu abahezagire muri abana beza cyane. Ego tugeze umwanya rero mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana. Umwanya mwiza wo kugira gute? Ego me cyane nubu dusabe umuvyeyi uri kumwe n'umwana ngaho hafi yawe umumpere Bibiliya igitabo c'Imana ucu munyerekera naho tugiye gusoma kugira ngo tujane. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice ca 2. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe nande? Igice ca kangahe? Tusoma kuduhere ku murongo wa 41 murongo wa kangahe? Duca tugeza kuri 52 mirongo ingahe? Imana ibahezagire dusome rero mwabonye. Ego mutwe muvuga ngo iki? Yesu asigara he? Murakoze cyane. Kandi uko umwaka utashe abavyeyi biwe baja hehe? Mu minsi mikuru y'iki?
nuko amaze imyaka 12 agize gute baraduga nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari umeze gute banonosoye iby'iyo minsi barahindukira uwo muhungu nde asigara hehe abavyeyi biwe ntibagira gute ariko bibwiye yuko ari hehe mwigugu ryabo bagendanye bagenda urugendo rw'iminsi ngahe maze bamurondera hehe na he mu nshuti no mu bazinanyi bamubuze basubira hehe bagira gute haheze iminsi ngahe bamubona hehe ameze gute yicaye hehe agira gute kandi agira gute kandi abavyumvise bose batangazwa niki n'ibyo agira gute bamubonye baratangara nyina aramubaza ati mwananje niki cyatumye utugirira utyo urabona twe naso aho twakurondereye tubabaye arababaza ata niki cyabateye kugira gute nimwari muzi ko bikwiye komba hehe ntibamenye iryo jambo ababwiye amanukana nabo ajya he yamagira gute nyina bikayo majambo yose hehe kandi Yesu agwiza iki niki no kugira gute kandi no gushimwa niki uyu murongo tuwusubire mu bana 5 na 2 kandi Yesu agwiza iki no kugira gute niki ni Imana n'abantu Imana ibahezagire cyane bano hano mu Cibitoki murazi gusoma neza n'imikomera amashi Imana ibahezagire sawa Imana ibahezagire cyane mbega uyu muntu turiko turavuga ninde yo mumenya aho turiko turavuga ninde vuga cyane ni Yesu murakoze muri iyi minsi iheze mu kwa 12 no muri izi ntango zo mu kwezi kwa mbere tumaze iminsi twiga inyigisho zo kugira gute zo kuvuka kwa Yesu egome ingene Yesu yashitse hano mwisi none Yesu yashitse mwisi avuye mwijuru akiri mwijuru yitwa nde yitwa Jambo Imana iguhezagire yitwa Jambo araza mwisi azongwe no kurondera no gukiziki yabonetse yavutse nk'uruyoya avyawe nande Maria yari umuntu w'umugabo yari umugore yari iki yari umugore wande oyaye yabyara Yesu ntiyari bwaba umugore yari iki yari inkumi yego Imana ibahezagire cyane hanyuma rero uyo mwana arakura akuze babonye ngo agira ubwenge agira ashimwa niki n'Imana ashimwa niki kandi n'abantu Imana ishimwe cyane ashimwa n'abantu n'Imana ninde mwana agomba gushimwa n'Imana n'abantu twese Imana ibahezagire kugira ngo bibe gutyo nuko muba mwarakijijwe mwarizeye Yesu mukamwakira nk'umwami n'umukiza wanyu mutagikora ibyaha mukora ibyiza muca mucimwa nande hamwe niki
n'abantu. Ego murakoze cyane. Hanyuma rero uyu mwana yarakomeje kubana na Mariya na Yosefu. Yosefu siwe yamuvyaye ariko yabaye umurezi wiwe. Mbega umuntu yakureze, hari abana benshi badafise abavyeyi barerewe mu miryango, none umuntu akureze ucumwitande umuvyeyi wawe. Ego cyane. Yesu yabayeho neza, ari umwana agamburuka, ari umwana yumvira, ari umwana kerebutse, ari umwana akora ibikorwa, yarakora ibikorwa, yaragamburuka, yarumvira. N'abandi bana Mariya yavyaye mu nyuma ya Yesu, abo yavyaranye na Yosefu, barabana bakubagana bagatata, Yesu akamaja hagati aja kubanguranya. Rero Yesu yarakunda no kuzunguruka, akaraba mu misozi, akaraba ingene inyoni zubaka ivyari vyazo, akaraba ingene inkoko zibundikira abana bazo, akabona imbwebwe. Murazi imbwebwe mwebwe? Hari abatazizi ariko nagakoko kameze nk'imbwa, kafise umwobo kabamwo, ivyo byose akavyitegereza, akabona ingene abarimyi babiba imbuto, akitegereza amashugwe, ingene amashugwe ashajije ku misozi, bikamuha kunezerwa, kuko ivyo nawe mu vyaremwe byose nta kintu na kimwe kitagize gute, kitaremwe nayo byose yarabizi. Hanyuma rero iminsi yose ku isabato yamaja gusenga. Abana bakunda kuja gusenga barihe? Ego Imana ibahezagire. Yamaja gusenga ku isabato, akajana n'abavyeyi agasenga, akanezerwa kuba mu ngoro y'Imana. Hanyuma rero hariho umugenzo rimwe mu mwaka, abiseri baca bagenda i Yerusalemu. Ngo baja he? Mu gisagara gikuru ku muji, hari urusengero runini cyane rwubatswe neza cyane, n'amabuye meza kayangana, hari amabarabara meza, hameze neza cyane, kandi runini rwagutse rushobora kujamwo abantu bashika amajana. Abantu amajana ngahe? Ico gihe barajana n'abavyeyi biwe, bajana n'abavyeyi biwe n'abandi bana bangana nawe, baranezerwa. Yanezerewe kubona ico gisagara cya Yerusalemu, nawe yarasanzwe akizi, ariko yaranezerewe. Muga abandi bana bo barasamara, kuko ivyo ntibari bwabone, ntibari banabizi, kuko yari Imana, yarasanzwe azi byose, yarabizi. Mugona nyene kwashika byaramunezereye. Baca binjira mu rusengero gusenga, bibuka umunsi mukuru wa Pasika, Pasika y'Abayuda, igihe bava muri Egiputa. Mwaturimba indirimbo ingene Abisirayeli bavuye muri Egiputa, bari bababarijwe. Umunsi bavayo yari umunsi mukuru, yari Pasika kuri bo, kuko harabazwe umwagazi w'intama, bararya, baca baragenda, baja mu gihugu cabo cy'isezerano cyitwa ngo iki? Ikanani. Ntibashitseho uyo munsi nyene, bagenze urugendo rw'iminsi myinshi, mugabo niyo bari batumbereye. Baja gusenga mu rusengero, barasenga, baranezerwa, bamara iminsi banezerewe. Hanyuma hageze gutaha, Mariya na Yosefu baravumbuka baragenda, baribagira ko umwana bari kumwe nawe, baribagira kumuraba. Bageze iyo kure cyane, baribuka, mbega Yesu arihe? Yo Mariya Yesu arihe? Yosefu Yesu arihe? Bararondera, barabaza mu bagenzi, mu bagendanye, mu bandi bana bangana nawe, mu babanyi hose bararondera, barabura. Twasomye ngo bagenze urugendo rw'iminsi ngahe? Umunsi wose. Ariko barondeye iminsi ingahe? 3. Babuze, baca bigira inama, batereka dusubire inyuma, hariyo twari turi. Ngo basubire Yerusalemu. Baca bagize gutya, baca bamusanga yicaye mu rusengero, n'abanyabwenge b'ivyanditswe, abantu bakoma kumenya nawe mw'ishengero, tuvuga ari kumwe n'abapastori n'abadiakoni n'abavuga butumwa. Hanyuma Mariya ati mwana wanje, urabona twakurondereye twe naso tubabaye. Mariya yaribagiye ikintu kimwe, yaribagiye ko Yosefu atari wese wa Yesu. Se wa Yesu ari inde? Se wa Yesu ni inde? Imana. Hanyuma ati none mwabitewe n'iki kundondera? Ntimwari muzi ko ngwiye kuba mu ngoro kwande?
kwa data ho Imana ishimwe cyane. Mariya cyarebwa ego erega naho biruko nawe turi kumwe uyu ni uw'Imana kandi uyu ni umucunguzi abari mu isi kandi aribuka umuntu kwihenda birabaho ugasanga bavuze nabo gaca wikosora ukasubira kwiyumvira ariko arakora iki muri abo bantu bakuze bo mu ishengero yariko arakora iki ababwira amajambo y'Imana bamubaza ibibazo akabishura nawe akababaza baca batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ibyavu n'amajambo yose ariko aravuga baratangara. Mwana ni wemera Yesu no munsi ukamwizera uzoca ubwenge uzo mwana aciye ubwenge ni wakunda gusenga ni wakunda kuja mu ngoro y'Imana uzohacira ubwenge. Burya aho tuja mu rusengero niho ducira ubwenge niho tugira gute kuko ubwenge bwacu ubwenge bw'ukuri tubusanga he muri Bibiliya igitabo c'Imana niho dushobora kurongera ubwenge. Mwatubwiye umurongo umuvuga ngo mwana wanje abanyavyaha nibakosha ntuzogere gute nibakosha bakora ibyaha ntiwemere. Abana batakijijwe abana batazi Yesu abana bataramwizera bagira amarigara yo gukora ibyaha marigara yo gutukana kwiga gutukana kwiga kubesha kwiga kugwana kwiga kwiba ariko abana bamenye Yesu bakunda kugenda hehe mu rusengero kwigishwa iki ijambo ry'Imana. Abana mukunde kuja ku rusengero mukunde kuza kumviriza amajambo y'Imana. Mu rubavu rwa Yesu havuye iki amaraso n'amazi. Amaraso ya Yesu akora iki amazi nayo inyota y'ivyisi. Ayo mazi agereranywa n'iki agereranywa n'ijambo ry'Imana. Umwana yakiriye ijambo ry'Imana rikamubamwo. Umwana umwe yadusomeye umurongo uvuga ngo nabitse ijambo ryawe umutima wanje ngo naye kugira gute kugucumura ko mugira amajambo y'Imana muri mwebwe agwiriye kuko ijambo ry'Imana riri muri wewe Satana akaza kukosha ijambo ry'Imana rizoca ridudubiza rice rigushoboza kunesha izo nyosha mbi za Satani siko none ego cyane. Abamwakiriye bose abayobasha gucika abana b'Imana nibo bizeye iki nibo bizeye izina ryiwe. Mwana ndaguhanura tarakira Yesu umenye ko Yesu agukunda aragukunda aragomba kumwemera kwamwizera mwakire umwizera umwakire nk'umwami kandi umwakire nk'umukiza wawe nazoca gubwingo budashira kandi uzobishobozwa nuko ugira gute usenga Imana kandi ugasoma ijambo ry'Imana kandi ukaja mu rusengero kumva ijambo ry'Imana. Uyu yamaze gucika ni Golgota baramujanye arapfa baramucumita icumu mu rubavu hama bamukuye ku musaraba bamujana he mumva baramuhamba yagumye n'ubu niyakiri yarazutse mu minsi ngahe ku munsi ugira gatatu yarazutse aca yereka abigishwa b'iminsi ngahe aca jahe byaraheze tuzongera kubonana nawe azogaruka aje gukora iki abana bose biyanye mu Cibitoke azobajana ariko abatiyanye nabo bazoja he reka rero dusenga Imana itabara abo bana batarizera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo kugira ngo nabo no munsi bamwizere bamwakire nk'umwami n'umukiza wabo baronka ubugingo bw'iminsi ngahe ibihe bidashira. Dusengere n'uyu mwana yari yarakiriye Yesu yari umuririmbyi yaraza gusenga yarakora ibikorwa kw'ishengero ariko yarahevye inzira y'Imana. Tumusengere nawe kugira ngo Imana imugarukane siko none dusabe mwarimu Pascal asengera abo bana babiri kaze Yesu aguhezagire. Mwami wacu Yesu Kristo turagushimiye mwami Yesu hamwe n'abana bose bo mu Cibitoke bumvise ijambo ry'Imana n'ababana turabasenge bemeye guca bugufi imbere yawe ubaho umugisha utagabanije ubagirire neza ubeze n'amaraso yawe kandi turabifurije kuzoja mu ijuru kandi turagushimiye mwami ko watuzaniye n'umuvyeyi wacu ni radio baje kutubwira ubutumwa bwiza bw'amahoro dusenze dushima ubw'urukundo rwawe ni mu izina rya Yesu amen. Umukunzi w'abana mwana nkunda uhejeje gukurikirana ikiganiro umukunzi w'abana
utegurirwa kandi ugashikirizwa n'iradiyo ubutumwa bw'amahoro. Ukaba ufise icyo ubaza cyangwa wifuza kutwunganira, duhamagare kuri izi nomero 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri mobile 76 ubusa 61 ubusa canke 76 ubusa 69 ubusa. Nakunda Yesu mukunzi w'abana.